Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi wakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Nyimwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakorewe amatohoza. Ni karamba kengurukire mwese murukurikira muri mucungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze makuru yacu yo mu gitondo. Akaba ari amakuru rero abazinutse avugwa mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, inkino, indero, imigenderanire, agateka kazina muntu ndetse n'andi yose abavugwa mu kibano. Namakuru rero azindutse havugwa, hakaba amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi habagiye gushirwaho igitabo c'ihangiro kizoba ari co ngenderwako mu gutegura, mu gushikiriza ndetse no gukoresha ibikoresho mfashanyigisho mu mashure. Ivyo turabigaruka ku buryo bw'idonido mu kanya, naho musitanteri ngategerezwa kubera akarorero abo arongoye mu bikorwa by'iterambere kandi agakomeza ubumwe muri bo. Naho amafaranga azova mu butare ngo ushowe na leta y'u Burundi ku nshuro ya mbere azogura ivyuma bizofasha mu gucukura ubutare mu buryo bwa kijambere, gushika aho ngo Uburundi buzotangura kwihingurira ubutare ushora ivyabuvuyemwo. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, navyo kuri bw'idonido turabibashikiriza. Naho igitegaho mu ntumbero yo kubandanya gushira abarongozi b'amazone ndetse n'imitumba ku kivi, kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'indwi y'itugutu y'umwaka, musitanteri wa komine Gitega aherekejwe na bamwe mu bahanuzi biwe hamwe ndetse na bamwe mu barongoye ibisata yasanze ku kivi abenegihugu bo muri zone Murenda, aho bifatikanyije mu bikorwa byo gukingira isi ndimwa, mu guca imikobeko ku mutumba wa Gasagara. Naho Gitegaho icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza asaba abenegihugu bose kutajanjwa ku mahoro ndetse ngo maze ngo bayakamishe mu gukora ibikorwa by'iterambere. Naho urwaruka rwo muri komine Rumonge rwifuza kwinjira mu gisirikare rusabwa kunyaragasa kwiyandikisha ahahora hakorera intara ya Rumonge, navyo turaza akubibashikiriza. Naho n'ayandi makuru yose rero ni mu kanya kuri bw'idonido turabandanya tubibashikiriza. Mubanza mufyonde subivure pakataje ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Kuri bw'idonido rero reka tuyatangurire kubiko biravuga ko hagiye gushirwaho igitabo c'ihangiro kizoba aco ngenerwako mu gutegura ndetse no mu gushikiriza no gukoresha ibikoresho mfashanyigisho mu mashure. Ubushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi bufatikanije n'ishirahamwe UNESCO bwarateguye uruganda rw'imisi 5 kuva kuri uyu wa gatandatu gitugutu y'umwaka Igitega, ruhuza abahinga mu ndero, abarongoye indero mu ntara ndetse no mu makomine hamwe ndetse n'abigisha mu ntumbero yo kurabira hamwe uko ibikoresho mfashanyigisho bitegurwa ndetse n'ukungene bishikira abigisha, uruhara rw'umwe wese mu bategura mu ntumbero yo kugira amakanovera k'inyigisho kabandanye kiyongera. Nk'uko bishikirizwa na Frederic Bangirinama, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'indero bwo mu ruganda rugamije kandi nyene murantunga. Nk'uko bishikirizwa na Frederic Bangirinama, umunyamabanga ntayegayezwa
mu bushikiranganji bw'indero, ndetse urwo ruganda rugamije ngo gusuzuma hanyuma rugamije gusuzuma rugamije kwisuzuma hanyuma ngo hategurwe igitabo c'ihangiro bizwi nka stratégie nationale de ressources éducation libre, kizoba kandi arico ngo ngenderwako mu gutegura, mu gushikiriza ndetse no gukoresha ibikoresho mfashanyigisho mu Burundi. Ubwiwe ngo mu gihe kandi haba hariko harategurwa ibikoresho mfashanyigisho ngo hahora habaho ngo nk'ihiganwa y'uwari wese afise ico yifuza coja ku rutonde rw'ibitabo mfashanyigisho, bigatuma ndetse bigorana uko ngo botunganura ivyoba ivyemezo by'ibitabo bigomba gukora. Urwo ruganda kandi ngo rukazotuma hashirwaho ingingo zofatirwako kugira ngo hashobore kuboneka ivyoja mu bitabo bitegurwa kugira ngo bifashe inyigisho mu ntumbero yo gukoresha ubuhinga bwa none bunyuranye ku bijanye n'ibihe vya none. Naho ngo musanteri ategerezwa kubera akarorero abarongoye mu bikorwa by'iterambere kandi agakomeza ubumwe muri abo banyagihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije icese kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'indwi gitugutu y'umwaka, aho musanteri wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura Leonidas Ntirandekura muri ivyo birori vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ruyange. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abenegihugu kudasesagura ivyo batunze, serugo wese ngo yiyumvire imbonakazoza y'umuryango wiwe kugira igihugu ngo gishikire iterambere. Umukuru w'igihugu kandi Evariste Ndayishimiye akaba yibukije indongozi ko ngo kizira kwiba itunga ry'igihugu kugira ngo ntibagikwegere umuvumo, kandi ngo bame bigisha abo barongoye berekana ivyokorwa kugira igihugu c'u Burundi gishikire iterambere. Musitanteri wa komine Isare nawe nyene ndetse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amusaba kuja imbere abenegihugu mu rugamba rw'iterambere, yongere kandi yumvikanishe abo atwara bose bagumane ubumwe, bategurire hamwe imigambi y'iterambere rya komine bari kumwe bose. Ikindi kandi yamusabye nuko ngo yoca atunganya ingendo mu mazone yose agize komine kugira ngo aganire n'abenegihugu, mu gihe kandi hamaze kwibonekeza indwara ya kolera mu bice bimwe bimwe vy'intara ya Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba indongozi z'iyo ntara kuva kuri buramatari kuja hamwe ngo bakorera n'abaganga kugira ngo barwanye iyo ndwara. Naho mu yandi makuru, amafaranga azova mu butare ngo bushorwa na leta y'u Burundi ku nshuro ya mbere azogura ivyuma bizofasha mu gucukura ubutare mu buryo bwa kijambere gushikaho u Burundi buzotangura kwihingurira ubutare bushora. Ivyo ntivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye inyuma yo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa vyo gushora ubutare mu mahanga kuri uyu w'indwi gitugutu y'umwaka, bungana n'amatoni 250 buri mu bwoko bwa amethyste ndetse na casevere, ngo ukorwamwo ivyambarwa vyo gushaza, ibikoresho vyo mu nzu hamwe ndetse no kuvura. Ubwo butare bwimbwe i Bururi mu Kirundo ndetse n'i Bubanza bukaba bushowe mu gihugu c'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasabye umurundi wese azobona ngo ahari ubutare azoce aherekana ko kugira ngo utangure kwimbwa, kuko ngo urwaruka rukeneye akazi ni rwishi. Akaba kandi ahamagarira abikorera utwabo nabo
bwo kwifadikanya na leta mu kwimba ubwo butare biciye mu nzira zizwi n'amategeko, kuko abahora babwimba ata mahera yabwo bigeze berekana. Yamenyesheje kandi ko atawuzosubira gushora ubutare budaciye mu nzira yaciye uwo munsi. Abari basanzwe bimba ubutare, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko bahawe ikiringo cyo gusuzuma uko bakora, uwo bazosanga atimbuye ngo azoca akurwamo. Naho Igitega, mu ntumbero yo kubandanya gushira abarongozi b'amazone n'imitumba ku kivi, kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'indwi Nyakagitugutu uyu mwaka, musanteri wa komine Gitega aherekejwe na bamwe mu bahanuzi biwe hamwe ndetse na bamwe mu barongoye ibisata, yasanze ku kivi abenegihugu bo muri zone Murenda, aho bifadikanyije mu bikorwa byo gukingira isi ndimwa mu guca imikobeko ku mutumba wa Gasagara. Mw'ijambo ryiwe yashikirije abenegihugu, musanteri wa komine Gitega yabamenyesheje imigambi ine nyamukuru yihutirwa iroresha igihugu ku mbona kazoza kugira ngo haboneke amafaranga mvamakungu. Nayo akaba kandi ari kwijukira gutera ivoka, ruhereye kwijukira gutera ikawa, kwijukira kandi gutera ibizinu, hamwe ndetse no kubandanya bakingira isi ndimwa mu guca imikobeko. Umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine yafashe ijambo, nawe yibukije abenegihugu ibijanye n'itegeko riherutse gushirwaho rizohana abarengagije gukwiragiza amabwirizwa y'isuku ndetse n'abatazosibura amabarabara ari impande y'indimo zabo. Naho Igitega ho icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza asaba abenegihugu bose kutajanjwa ku mahoro, maze ngo bayakamishe mu gukora ibikorwa by'iterambere. Akaba asaba kandi gutsimbataza inyabune mu mazone yose agize igihugu. Ivyo yabishikirije ku muhingamo kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'indwi Gitugutu uyu mwaka, aho urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 19 rwashika mu komine Mwaro yo mu ntara ya Gitega. Buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yaruhereje mugenzi wiwe wa Gitega Liboire Bigirimana ku rugabano rwa komine Matana muri zone Nyagasasa, bihana na zone Nyakararo muri komine Mwaro. Iyakirwa ry'urwo rumuri kandi ryatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Urumuri rw'amahoro rureruwe n'intwararumuri zirongowe na Epipode Baranyikwa, rwaciye kandi rujanwa kumurikira ibikorwa by'iterambere vyo kubaka ibirasi bibiri kw'ishure shingiro rya Kibenga Migende. Ku munsi w'ejo naho urumuri ngo rw'amahoro ruzobandaniriza kumurikira ibikorwa by'iterambere muri komine Nyabihanga. Naho urwaruka rwo muri komine Rumonge rwifuza kwinjira mu gisirikare rusabwa kunyaragasa kwiyandikisha ahahora hakorera intara ya Rumonge. Musanteri wa komine Rumonge Minani Auguste atanze ubwo butumwa inyuma y'uko bigaragaye ko umurundi w'urwaruka kwiyandikisha udashimikije aho gushika mu gutonda ako kuri uyu wa karindwi Gitugutu uyu mwaka, atarwaruka 20 rwari rwiyandikishije mu kiringo c'indwi iyandikwa ryuguruwe. Mushaka kumenya byinshi ngo mwosama amatangazo canke mukishikira mu bibanza biriko bibandikamo, maze ngo babandanye babakorera babaha n'umuco. Ivyo rero bikaba nyene byari ibyashikirijwe na Oramatari. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari turabashikiriza kuri iyi saha, tube dusozeye ngaha.
turaza gusubira mu makuru araza n'ubundi kuba agezweho no muri shako yanyu kuri channel Rutende ya Isange TV.